Uno munsi numunsi ugoye ku muntu wese yambaye umubiri, ariko Bibiliya nayo ikatubwira ibinyuranye n'ivyo, kuko itubwira ko ari umunsi w'umunezero, umunsi waho umugororotsi aba atahutse mu bwami bw'Imana. Ubwa mbere rero mw'izina ry'inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi, twagira tubanze gushimira amadelegasiyo yose yaje, duhereye ku bavuye muri Swede n'ibindi bihugu, kandi mu izina ry'iyo nama nkuru tugakengurukira banyakubahwa barongoye igihugu baje gufasha inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi kuri uyu munsi wahambaye, umunsi mukuru, umunsi waho dushima Imana ko Imana yakiriye umukozi yayikoreye. Uyu mukozi umwongere Pasteur Ndikumwiko Elia arangije ari we asanzwe arongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi, kandi muri ico kiringo yaturongoye cyose yakoreye Imana mu gihe kigoye n'icoroshe, kandi twamubonyemwo ivyiza vyinshi, haba mu nama haba mu mashengero ya Pentecote mu Burundi. Yatubereye akarorero, atubera umuvyeyi. Babivuze ko atawoshobora kubivuga byose, ariko inama y'amashengero, inama nkuru y'amashengero yifuje guhoza ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba riri muri uyu mubabaro, ariko kandi tuvuga tuti munezerwe mushima Imana nuko umukozi w'Imana atasha amahoro. Kandi Dawudi murazi uko yavuze ngo icompa nkazopfa nk'uko umugororotsi apfa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twagira duhoze kandi umuryango twarabibonye uburyo bigumije bakihangana, nabo nyene batubereye akarorero keza, atanduru twigeze twumva, ariko twababonana umunezero ko umuvyeyi wabo atashe mu mahoro. N'inama nkuru natwe ubwacu turatakaje, kuko nkuko twavyumvise ivyo twari kuvuga byose, yatubereye umuvyeyi, atubera umuhanuzi, araturongora muri byose. Nico gituma inama nkuru y'amashengero nayo tuyihojeje, kandi dusaba ko Imana nk'uko yabidusabira yobandanya kubana natwe. Munyemerere nanje ndangize soma rino jambo riri muri Daniel 12 umurongo wa 3. Ni ijambo rivuga ngo, kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru n'abashikanye. Umurongo nshaka guhereza ishengero ryose ry'Ikiremba, mbere na twebwe twese n'iri jambo, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Niriragi twumvise uburyo yashikanye benshi ku bugororotsi, shengero ry'Imana ry'Ikiremba n'ayandi mashengero yose ndabifurije kugira uyu mutima wo gushikana benshi ku bugororotsi. Imana ibahezagire.